Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano, aho ibintu bitoroshe na gatoya, aho mu majyaruguru y'igihugu c'u Burundi haravugwa igitero gikomeye cyasize gihitanye abasirikare benshi b'u Burundi ndetse n'abaturage batari bake, ndetse n'ibindi byinshi bikononekara harimwo imodoka za gisirikare ndetse n'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibi bintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba, kandi biraboneka neza ko mu mutekano w'igihugu c'u Burundi urimwo ikibazo gikomeye cane, aho nyine abitwaje ibigwanisho bari gukora ibitero bikomeye cane, kandi bikaboneka neza ko ibyo bitero biri guhitana ubuzima bw'abarundi batari bake, ariko benshi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibi byose agomba kubibazwa, kuko niwe wahisemo gusambura igisirikare c'u Burundi cyagakwiye kuba kiriko kiracungera imbibi z'igihugu, akaba yarohereje abasirikare b'u Burundi muri Kongo gupfirayo. None u Burundi nabwo buriko buratakaza abatari bake kubera ibitero bikomeye cane biriko biraba ku butaka bw'u Burundi. Ni tabara yaba yakoze iki gitero canke nundi murwi wabakoze iki gitero? Benshi baravuga ko ibi bintu biteye ubwoba, kandi binababaje kubona igihugu c'u Burundi kiriko kirakabwaho ibitero bikomeye cane, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we abandanya kurungika abasoda batari bake muri Kongo, aho nyine bagiye kurwana na M23 ariko bakicwa ku bwinshi. Bikanaboneka neza ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora biriko birakomeza imitwe yitwaje ibigwanisho harimwo tabara, kuko abasirikare b'u Burundi bari guheba igisoda maze bakigira muri iyo mitwe, kuko babona neza ko batereranywe na leta yabo. N'amakuru menshi ahambaye cyane tugira ngo tubashikirize, aho tugiye kubereka ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'ibintu bikomeye cyane byabyononokaye nyuma yaho nyine ibimenyekanye ko habaye igitero gikomeye cyane, nabwo leta y'u Burundi itaragira icyo itangaza, mu gihe mu minsi iheze naho mu Gatumba ari habaye ikindi gitero gikomeye cyane cyakozwe na tabara, abatari bake bakicwa abandi bagakomereka, bikarangira leta ya Gitega ihamije ko abateye u Burundi baturutse mu gihugu c'u Rwanda, aho yavuze ko igihugu c'u Rwanda giha indaro tabara, kandi akaba aricyo kiyiha imyitozo ya gisirikare ndetse n'ibikoresho, ibituma nyine umubano w'u Burundi n'u Rwanda urongeye gutosekara. Ariko benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibi bintu yavuze ko ari ugukinga ibikarito mu maso abarundi, kuko abarundi bose n'umwana muto azi neza ko tabara iri ku butaka bwa Kongo, kandi azi neza ko n'ibitero byakozwe ku Burundi byaje bituruka muri Kongo bitigeze bituruka mu Rwanda, kandi ko ataho leta y'u Rwanda ihuriye n'umutwe n'umwe urwanya leta y'u Burundi. Benshi bari mu bwoba bukomeye cyane, bibaza ibi bintu bigiye kuba mu gihugu c'u Burundi ari ibiki, mu gihe ku rundi ruhande Perezida Evariste Ndayishimiye we ari gutegura intambara ikomeye cyane ku gihugu c'u Rwanda. Benshi bakaba banakikeka ko nabyo nyine bishobora gutuma umutekano w'igihugu c'u Burundi uhungabana, kuko si ibintu bisanzwe kandi si n'ibintu byoroshe kumva umukuru w'igihugu yemanga ku murango izuba riva ko agiye gutera ikindi gihugu. Ni ibintu byafashwe nk'agahomeramunwa. Benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo azazanira abarundi bazayakiriza yombi, kuko biraboneka neza ko umugambi afise atawundi uretse gusambura igihugu c'u Burundi. Twari bateguriye tugiye kubashikiriza nido nido y'aya makuru. Turaza no kubabwira andi makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza, aho umugambwe ku butegetsi watumye imbonerakure kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane bibanze ko ari mu mugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi akaba ari umugambwe umaze iminsi warafatiwe ingingo zikomeye cyane, kandi bikaba binavuga ko n'urongoye uwo mugambwe agatorwasa nawe ubutegetsi buriko buramushaka kugira ngo bumugandagure. Byose nyine mugiye kubikurikira muri ano makuru. Uretse ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi byonda kuri sabone kugira ngo
uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi haravugwa igitero gikomeye cyasize gihitanye abasirikare benshi b'u Burundi. Haravugwa intambara ikomeye mu ntara ya Bubanza mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi. Nahagana isaha ya saa tatu n'igice z'ijoro ryo kuri iki cyumweru rishira kuri uyu wa mbere tariki ya 26 ukwezi kwa kabiri 2024 nibwo urusaku rw'imbunda ziremereye zumvikanye mu bice bya Buringa muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza nk'uko amakuru ava mu byo bice abivuga. Iki gitero kikaba cyaragabwe ahari ibirindiro by'igisirikare cy'u Burundi biherereye neza ku muhanda office nimero ya 5 aho iburinga. Ibinyamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi byinshi byatangaje aya makuru aho nk'urubuga rwa Murundi rwavuze ko abanyagihugu baturiye ibice bya Buringa no mu nkengero zaho ko batangiye kumva urusaku rw'imbunda igihe cy'isaha 3:21 mw'ijoro ryakeye. Uru rubuga ruvuga ko abagabye icyo gitero ko kugeza ubu bataramenyekana ariko ko bikekwa ko kwaba ari tabara ko kandi baje bikwaje imbunda ziremereye ndetse ko bari benshi cyane. Bamwe mu baturage baturiye ibyo bice babwiye iki kinyamakuru cya Umurundi ati kumvise urusaku rw'imbunda zikomeye cyane ariko abagabye icyo gitero ntituzi iyo baje bava n'abaribo, gusa bikekwa ko ari tabara nubwo tutaramenya abaribo. Muri bimwe mu byangirijwe niyo mirwano Umurundi dukesha iyi nkuru avuga ko hamaze kumenyekana abagera kuri 6, abandi benshi barimo n'abasirikare b'u Burundi bakaba bakomeretse muri icyo gitero ariko abagera kuri 6 bakaba bamaze gucikana ariko imibare yo ikaba itaramenyekana neza. Uru rubuga rukomeza ruvuga ko habonetse n'imbondokari zibiri z'igisirikare cy'u Burundi zatwitswe ziratokombera zitwitswe n'abo bagabye igitero. Iyi nkuru ivuga kandi ko ibiro by'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD byari Buringa ahabereye intambara ko nabyo nyine babihaye inkongi y'umuriro birangira bihindutse umuyonga byose. Ati abaturage batubwiye ko ibiro by'ishyaka rya CNDD-FDD byari biherereye i Buringa ko byahiye biratokombera. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo kandi mu Burundi hagabwe igitero cyo bivugwa ko cyagabwe n'umutwe w'inyeshyamba wa tabara. Icyo gitero cyagabwe mu bice bya Gatumba bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo gitero kikaba cyaratumye umubano w'u Burundi n'u Rwanda utangira gutosekara kuko leta ya Gitega irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije u Rwanda ko ari rwo rushigikira tabara kandi avuga ko tabara ibintu byose bihabwa n'u Rwanda kandi ko iri ku butaka bw'u Rwanda, aho yavuze ko tabara abayirongoye ari barya nyine bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ariko akaba ari ibintu abarundi bamiriye kure bakavuga ko ataho bihuriye n'ukuri kuko tabara imaze igihe kinini cyane ku butaka bwa Kongo kandi n'ingabo z'u Burundi ziramaze igihe kitari gito zirwana na tabara. Ntibyumvikana ukungene byaba byiswe ko iyo tabara ikorera ku butaka bw'u Rwanda ku munota wa nyuma. Ihagarikwa ry'agasakisaki ni ibintu biriko birateza akajagari gakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Umugambwe uri ku butegetsi watanze itegeko ko bagomba gufata abaseneri bamwe bakicwa abandi bagapfungwa mu ntumbero yo kwitegurira amatora yimirije kuba. Muri Rutana ihagarikwa ry'agasakisaki n'iyicwa ry'abanywanyi b'umugambwe seneri biriko birabangamira abanyagihugu. Haravugwa uruhigi rw'abantu mu ntara ya Rutana ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Abahigwa n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariko abenshi bakaba bari mu mugambwe wa seneri. CNDD-FDD iragezwa kuba ariyo iriko irakora ako gatotezo. Bw'amasoko mu Rutana indongozi z'umugambwe n'abanywanyi ba seneri barahangamiwe mu ntara ya Rutana. Abatahagarikwa bariko bararonderwa ku buryo bukomeye cyane kandi byose bikozwe n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD bamara umwanya bahiga abanywanyi ba seneri.
bamwe muri bo bahisemwo kwinyegeza niko bivugwa n'abanyagihugu. Abubahuka kwiyerekana barahagarikwa. Aha ni nka Oscar Cubwa apfunzwe kuva ku wa mbere wa 12 Ruhuhuma, yahagaritswe n'urongoye umugambwe CNDD muri zone Giharo Bosco Kiza. Uwo nawe akaba yakoranye na Damas Ntibahezwa arongoye iyi zone nyine, niko byemezwa n'ababibonye. Mu mwanya wa mbere uwo atavuga rumwe n'ubutegetsi yagirizwa gukoresha inama itemewe n'amategeko, ariko ku munsi wa mbere uheze imvo yatumye ahagarikwa yarahindutse. Nyuma y'inama y'indongozi za CNDD na zone Giharo n'abarongoye igipolisi n'igendereza kuri uyu wa kane uheze, hafashwe ingingo ko uwo munywanyi wa seneri yagirizwa gutunga ibigwanisho. Birateye isoni ibyo indongozi za CNDD zifuruguta, ikinyoma c'ubunyamaswa kugira ngo bagirire nabi inzirakarengane, niko abanyagihugu bagaragaza umubabaro ukomeye cyane. Kwa 19 Ruhuma urongoye umugambwe seneri muri komine Rutana nawe nyine yarahagaritswe ajanwa mu gasho k'igipolisi. Igipolisi cyarahagaritse abandi benshi batari bakeya. Kuri uyu wa kabiri Nestor Haragakiza yararekuwe kubera kubura ibyo yagirizwa. Abandi banywanyi b'umugambwe seneri bari mu kinyegero kuko bariko bahigwa n'imbonerakure ku bw'amasoko yaho nyene. Umugambwe CNDD ntugishaka kubona ubutavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ntugishaka kubona umuseneri ku butaka bw'u Burundi. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD mu ntara akora uko ashoboye kugira ngo azibye abanywanyi bose ba seneri. Ni demokarasi yihe iriko iribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Biriko biraba birateye ubwoba kandi biranababaje. Birerekana ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa kuko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Naho Cibitoki ho umugambwe CNDD wiyemeje kutuza batavuga rumwe nawo. Mu manama yatunganijwe n'umugambwe CNDD ku w'Imana mu makomine ya Buganda na Rugombo mu ntara Cibitoki buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, hafashwe ingingo yo kwica batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bose. Bukeye bwaho babiri mu banywanyi ba seneri baranyurujwe. Kuva ico gihe ntibaratorwa. Abanyagihugu n'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baratewe umutima uhagaze n'ibyo bintu. Mu manama abiri ahafashwe ingingo yo gutuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bya politike, cyane cyane abanywanyi b'umugambwe seneri ku bw'amasoko muri ayo makomine abiri batubwiye ko ari ugukura imitego yose imbere y'amatora ya 2025. Iyo mitego ivugwa ni abanywanyi b'umugambwe seneri nk'imbonerakure. Abanywanyi b'umuhari wo kurwaruka rwa CNDD kwahawe itegeko ryo kunyarutsa kuja ku bikorwa. Baratwemereye ko tuzokingirwa n'abategetsi, niko byashikirijwe byashingiwe intahe kuri SS Media Burundi na bamwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwari mu nama i Buganda no mu Rugombo. Kuri uyu wa mbere abanywanyi babiri b'umugambwe seneri baranyurujwe. Zimwe mu ndongozi zo mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi zivuga ko inyuruzwa ryabo bantu rifitaniye isano n'itegeko ryari ryaraye ritanzwe. Nta nkeka ko ari ugushira mu ngiro itegeko. Umugambwe CNDD utanga itegeko ku rwaruka rwawo kugira rugirire nabi abanyagihugu batari mu mugambwe uri ku butegetsi, niko biyamiriza. Bavuga bati hamwe ubutegetsi n'inzego z'umutekano zidatabaye tuzokwivuna. Urongoye imihari ikomoka ku mugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Bujumbura ariyamiriza ibyo byagirije. Avuga ko ayo manama yama yabaye mu ntumbero yo kwitegurira amatora ya 2025, si mu ntumbero yo gutera ubwoba batavuga rumwe n'ubutegetsi mu bya politike. Tumubajije ico kibazo buramatari w'intara ya Cibitoki avuga ko atamenya ikibazo na kimwe kijanye no gutera ubwoba batavuga rumwe n'ubutegetsi. Indongozi za seneri ziriyamiriza agatotezo ka politiki bariko barakorerwa imbere y'amatora ya 2025. Bavuga ko abanywanyi babo banyuruzwa mu bice bitandukanye by'igihugu nko mu ntara za Rutana na Bubanza mu bumanuko bushira ubuseruko no mu burengero. Igihe cyose himirije amatora abanywanyi bacu barahakubagurwa, bakanyuruzwa, bakaborezwa igufa, bakicwa. Abategetsi bakaba ari bo babikora. Abategetsi
mu butungane no mu gipolisi barorera. Abo bategetsi bategerezwa kwibuka ko imbere yo kuba umunywanyi w'umugambwe wa politiki ari abanyagihugu ko bategerezwa kubakingira byanze bikunze. Ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba kandi birateye inkeke itari nkeya. Abarundi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yishe igihugu. Amakuru yacu nakagaruka, hari makuru ahambaye cyane tugiye kubashikiriza mu kandi kanya kari buze, aho tuza kubereka nyirizina abakoze igitero kandi ndetse n'ibyinshi byononekaye muri icyo gitero, harimo ko n'abantu batari bake bishwe, abenshi bishwe bakaba ari abasirikare.